cyane mukama uri umwami wanjye ko ngukunda cyane rwose. Reka tubivuge ko dukunda Imana n'imitima yacu yose, kandi dawa twese byagiye mu ijuru wumva ubwoko bwawe ko tukubwiye ko tugukunda. Uru rukundo tugukunda n'urupfisha ubusa, rurungikemo imigisha yawe itugere ku bwoko bwawe. Turi muri ya saha ya saa 9, ya saha yo gusaba intsinzi ikomoka mu ijuru, ya saha yo kwitandukanya n'icitwa ubugome, ya saha yo kwitandukanya n'icitwa kidutandukanya n'itegeko ryawe rudasumbwa. Turi mu isaha idasanzwe aho tuje kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu. Turazi ko uri Imana itwitayeho, turazi ko uri Imana idutwengera, turazi ko uri Imana iduteturura, turazi ko uri Imana idukundwakaza. Gira neza twebwe abasabyi bawe, gira neza twebwe ubwoko bwawe, gira neza twebwe abana bawe. Turinde kubabara, utwagurira imbibi. Amaraso ya Yesu Kristo nadutwikire, inguma ziwe zitunyegeze. Ububasha bwawe Yesu Kristo niwe uduhisha ubwoko bwawe. Mutima wa mweranda nazawe muri twebwe, kugira ngo iyi saha ya saa 9 umukristo yumvise iri sengesho ryabereye muhabwe umugisha, ahabwe umunezero, ahabwe umugwiza, ahabwe igikundiro. Tuvuguruje icitwa umwuka mubi cyose, igisokuru kibi kidukurikirana, byaha twakoze bidukurikirana, abo twasambanye bakidutongererako, abo twasangiye ubube gito bakiturondeza munsi y'imyuka mibi, turayitandukanije nawe. Tuje ngo tuyagire icyo twokora kugira ngo tukwegere nawe, utwegereze ameza yawe meranda, uhembure twebwe ubwoko bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo duhabwa umunezero, amen. Tugire Kristo murameze neza. Habwiye ko nzora ndabaganira kimwe cyose kijanye na buri zamu uko rimeze. Kimvikana ko izamu ari ryawe, uca ugenda ubitahura gusumba. Buriya gutahura niko gusenga akabiri, nawe ubundi gusenga usubiramwo ni ikosa. Rero ejo haheze twabonye ibyo twabonye kuva dutangura igice cya 2 gisozera umwaka. Twabonye ejo ku munsi wa 88 ikuguruza ikirere cyacu, twarabonye intambwe twotera. Ariko uyu munsi turagomba turabe isengezerano ry'Imana ridufasha kugururirwa ikirere ciza ku buzima bwacu. Ko hari igihe tuba dufise ibisokuru biduhanamira. Ng'umwaka rero nari nifuje mbere wanashaka no kwifashisha ibibazo by'abakristo mubaza. Nk'uwariyo nk'umukristo yatanze umutwaro, aravuga ngo yigeze kuba ari muri lesbienne, arongorana n'abakobwa, asabana n'abakobwa nkawe, ibibo bisangiye igitsina. Rero kandi ngo agasambana nawe, asamaye nawe n'abana b'abahungu, yasambana n'abari batoya kuko abakuze ngo yarabatinya. Ku by'ukuri uwo n'umuvumo, iyo ni shetani yari iri muri we. Siniwe ndamubaza ibibazo byinshi biranavana n'igitigiri cy'urubyaro yavukiyeko. Ibyo mu bisanzwe iyo keshi n'imikorere yidevelopa iciye mu babyeyi. Uyu nyifato y'umugore afise inda irashobora gukora ku mwana akisanga ari umutinganyi cyangwa ari muri lesbienne. Uko buriye ubutinganyi n'ubure lesbienne naho bwatanguriye, muri lesbienne tubuzi ngaho ku kigwa c'ipatima, ubutinganyi tubuzi muri Sodoma, sibyo? Aho dufatiye ku mateka ya Bibiliya. Mugaho ku by'ukuri nitwovuga ngo ari gisokuru cimbitse cy'ubure lesbienne, no. Mugaho ari gisokuru cimbitse c'imibabaro y'abagore mugihe bafise inda, ukwigunga, ukubura abagabo babo, gutakaza. Cyo gituma ubure lesbienne bugwira cyane ahantu abagore batandukanye n'abagabo, umugabo usanga ari gupagasa hariya cyangwa ugasanga yamusamye inda atera agenda nyina. Ni ukuvuga hari ibitekerezo biza kuri oto ya nyina wiwe bigaca bikura muri wa mwana wiwe, muri wa mwana. Rero umukristo abishikirana kibi kishaka kumwankiriza kikamutuma n'ijuru ashaka kurihusha, kandi je mvuga ijuru simvuga ijuru inyuma yo gupfa, no.
Imana ubundi hari ubwami yaduhaye kwima turi ngaha kuri iyi si ntimubure no kubuharanira. Ko buriya uzoja mu ijuru ubaho mu buzima buri mu mutekano kuri iyi si. Iyo uzoja mu ijuru ubaho mu buzima buri mu ibyishimo kuri iyi si. Nushima kubera ufise ama etage, ufise ibisangana, ufise iki. Ugira ibyishimo kuko ngene wumva umutima wawe unyuzwe, ukarya ibiharage n'ibyumbu, kumva umutima wawe uranyuzwe, ukarya iki kumva umutima uranyuzwe, sibyo? Ibyo nibyo byishimo tuba turiko turavuga. Ariko rero ngomba ndabongura akantu kamwe muze mukumva, sibyo? Imana yarategekanije ubwo butunzi aho tubukura. Ubwo butunzi aho tubukura rero bya bintu bidukomeretsa, bya bintu bitubabaza, bya bintu bidusuzugura, ni ukuvuga Imana igerageza kudushira kure yabyo cyangwa ikaduha inyigisho kuri ibyo dushoboye kuyirinda. Rero uwo mukristo yarabyireze ibyo bintu, agera ku rwego ngo narondera n'abakozi b'Imana ajya kubyaturira. Ni kuvuga yumva umenga no kubyirega ntiyababariwe, sinzi impongano bamuha iyo ariyo, urumva biravana, biragoye, biragoye. Hari n'igihe bamubwiye ati ntuzobabare gutagira Roma, nabyo nzi. Mugabo nagira amabwiriza ukuri mukwiye gukura, mugakurira mu kuri kwa Bibiliya. Niko nshaka kuvuga iki? Yageze urwego byatuwe n'umukozi w'Imana. Jewe rero uwo mukristo mu gusoma message yiwe natangaye. Yagandikiye utuntu wawugiye kwandika ngo alert. Utuntu twukurira udustika twishi twukurira ndapfuye. Wene wanashaka kujya kuntu ari ukuntu je nkurikiranya message uko abantu bagiye banyandikira. Mbwari igihe umanura rimwe nkuko ugatubona nyene ubustika canke message jambo rya nyuma rihereza ku muntu. Ndavuga umuro ni ibiki. Mugabo kubyukura aravuga ngo naho ngo nakubwiye ibibazo byanje ngo ntunyumvirize. Wiki cyaco kigiye kunyica. Nuvuga ahora n'ubwoba mu ijoro akabibona umenga biri kumwe. No, iyo ni shetani igomba kukugarira ikirere kubera kutamenya. Iyo wihanye icyaha urezwa mu maraso ya Kristo ukaba mushasha. Iyo tuvuga ngo Imana ngo irapfuha, ngo Imana iri inzigo, ntigirira inzigo umunyabyaha yihanye icyaha, no. Igirira inzigo umuntu yihagaze ko mu cyaha. Wowe icyaha wamaze kucatura ko ari kibi, already uba wakira ububasha bwa shetani ukabupfisha ubusa. Sibyo? Shetani yashobora kukubwira ati waramenje, waradekonye, sero kugene wabyigishije. Kumva ko wamenje wadekonye kumbe ntiri kugushira kure irongore rw'abana b'Imana. Irori yirashaka kukugarira ikirere. Ukumva umenga ufite ubwoba, n'umugabo muzobana azobimenya, umugabo muzobana aba ari umugabo Imana yateguye ko yakira iminaniro yose yotegwa nawe. N'umugore muzobana nuko. Ibyo mutarabimenya muzokomeza mubake za ngo zimara umwaka umwe, imyaka 3 ziyazisenyuka. Tekana rero niki yokora kugira ngo yiguruze ikirere kiza ku buzima bwiwe? Nuko abanza kumva impuhwe z'Imana ko ziri kumwe nawe, akabanza kumva ko urukundo rw'Imana rwarengeye ubumana bw'umwana wawe, ubumana bwayo ikigira umwana muto mudabuvye Bikira Mariya. Biga nta gitangaza ku isi ndabona nk'uko Imana yigira muto yigakwega mu nda y'umuntu yabyawe. Ni gitangaza kirenze ibindi bitangaza. No kuvuga iki? Kumva ko urwo rukundo rwatumye Imana itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizeye wese ntapfire ubwa ubuzima budahera, umve ko wabyakiriye. Ibyo nawe bihuriye na y'abatisimu ngo ni mu mazi menshi ngo niki. No, ni kubyumva mu mutima wawe ukigirira icizere. Ahubwo ngace ndagusaba namubwiye kareti ningira Imana mutima w'Imana akamakanya ndaja kukugira inama. Umuntu wese azi ko yakoze ibyaha, sibyo? Ko buzi ko wabyireze mugabye ibyaha, uwo mwasambanye umuhorana mu ndoto, uwo mwagiranye ubwo boresi byene mwatinganye ni mutinganyi, ubwo mwibanye wo magize umuntu mwahoranye mu kabore go umuntu mwajanye kuragutsa. Umuntu urumva icyaka ikagora imbere kandi waraciyanye kandi kubyukuri mu buryo bugaragara ntiwagisubiyemo mugahe kaguhora imbere. Biba bisigura iki? Hari ubutunzi bwawe kiba cyarafashe. Nikiba cyafashe kire cyawe cyo gusenga? No, kuko Kristo amaze kubona Getsemani imyuka mibi yubatse ikirere akananirwa imitsi gaturika, yaravuze ngo nta butunzi bwabasanzemo muri wo, ngo nta butunzi bwabo mfite. Uba buriya bari ikintu wakoresheje ubutunzi bwawe, abari ikintu wakoresheje apana amajambo warayireze, warayihanya, waratuye. Mugabo mu butunzi bwawe mu kintu physique abari ikintu wakoze. Dufate baba baraguha amahera ngo musambane, uba wararishe amahera ngo usambane,
baba baraguhama donc haba ari ikintu wishe gifatika. Icyo ukora ni giki rero? Iyo ugomba kugira impinduka yuzuye uca ubwira Imana, kuko Imana nayo ahantu irahadutegera, ihadutegera ryari? Ku mashikanwa n'ibyacu. Uca ubwira Imana uti Imana, naraciye amafaranga sinayaronka kuko sinagize umunezero mu busambanyi nabayemo. Naratanze amafaranga ngo ndonke umunezero nsambane, mugabo nubisiragize umunezero. None rero nkuri imbere ikicago, ndakwemereye ko kugira ngo ubutunzi bwanje bubemo, kuko iyo ari shetani igomba kukwankiriza, ntuzorongogwe cyane ntuzorongore, ni shetani igomba kukwagiriza, uhora uraguza, uhora ugura ikindi kintu na kimwe. Sibyo, uhora uja kwembemba, abakozi b'Imana ugumurondera n'amafaranga utakaza, n'imyanya utakaza, iyo ufise ubwoba ushobora guhitanwa n'impanuka, ushobora kugirana. Ankiriza iyo shetani, iyo nayo yankiriza gute? Icyo ni ikirere ciza uguruza ku buzima bwawe. Uyankiriza gute? Uyankiriza mu kubwira Imana uti ngibi byanje. Wana Zake, ubundi Zake yari kwankiriza kuko n'umwene gihugu yaramwanka, nimba yaramurenganya kwikora cyangwa ikiyaho ni muri Luka 19. Mugabo Zake ngo yuriye igiti aravuga ati ngibi byanje, biciyemo kabiri. Nawe akira ubutunzi bwawe ubwira Imana, ntubucemo kabiri ngo usubize ngo uje kurondeza, no ubwira Imana ati mpereye uyu munsi njaka kubohoka. Kwirega narireze nibyo ukunda, urongeye kubohokera mu itegeko ryawe. Menyekane ko ndi umunyamugisha, menyekanye kuko n'ubu aracafise ubwoba bw'abahungu. Wo n'umuvumo wikureko. Menyekane ko ndi umukobwa, ndi uwo kubaka, ndi uwo kubyara, ndi uwo guheka, fana kubaka bisanzwe, kubaka rukaguma, ndi samura bwa ubwami bw'ijuru. Uvuga uti mpere bunyene ngiye gucana igicaniro cyawe. Ubundi gucana igicaniro cy'umukaba mu buzima bw'umuntu gishingira kuko igicaniro urumva ni ikintu ushira ngaho, ugashira mwimi, ugashira kweke. Burya igicaniro nikigaragara. Abazo bayindari igicaniro cy'amasengesho mu mutima w'umuntu kuyimvira neza, kugendera ijambo ry'Imana. Hariho n'igicaniro mu bigaragara. Ni handi ukorera umurimo w'Imana, ahandi uvuga uti natanze icya 10 mukama ni kuvuga igicaniro nk'uko nakomera Kristo ni muzima, ubundi ni igicaniro. Ubundi komera Kristo, restaurant komera Kristo ni muzima n'igicaniro. Niyo mpamvu nabwiye ngo ni VIP. Ega nabwo nababesha ni VIP. Ntuzokwigera ukangwana nakababwire kakababera itangazo ngo nuko ngo nk'ubu ngo muri rijoro ngo raba ngo saa 6 z'ijoro yasenze ngo cyane ngo nubwo kuri YouTube ngo biki nibiki ngo he none ngo na saa 9 narasenze ngo nasize ngo none ibiki. Ibyo bintu n'uburenganzira bwawe, ni muri restaurant VIP. Wewe genda utore, ushaka audio udashaka ka video, genda utora ka audio ukure mu ifunguro yawe. Ushaka ka video ukabona kinini cyuguruka tora gatoyi, wowe utora ifunguro yawe. Je n'umurimo wanje n'igikorwa cyanje cyo kugaburira ubwoko bw'Imana buri komande zine zisi kandi ifunguro ikwiye. Ambwiye ngurumo ngo shire ko gato ngo gwiza amavyuzi ngo babeje, ariko ntabwo ndiko ndondera amavyuzi kuko ibi nabyo ndiko ndashira ko nibizohava naho nzoba narapfuye bizosigara birakora. So umwanya nkiriho, umwanya izuba ricaka, mwanga ifise imbaraga nkwiye gukora umurimo w'uwantumye. Nk'ubu ni saa 9 sibyo ndiko ndumva kwitira riko riraza. Ryaheruka kuza ryari? Ryaheruka kuza hari ryariki. Oya, ejo narajyanye. Ryaheruka kuza ejo ngira hari saa 11. Ejo haheze umunsi wa 28. Nk'ubu nanguye kuryumva ubunyene. Na nuko nararyumvise mu bwonko, ndyumviye mu itara ryonyene. Nukuvuga iki rero? Ningana ngaryama Imana ikambwira ati sinzira amasaha 3, azoba ari nyene nikomye, nzoba nikomye. Nongera kubyuka noge, hama nongere koza mu masengesho. Nibwo buzima bwanje sigaje kuri iyi si. Musima nabo ngati mwe muzawuzira hezi zugara amapumo. Musi wawe izugara umuhogo. Ibisigaye byose nakero nakero. Nuvuga rero nturambirwe. Wewe ibintu byose futa hurura, ugure audio ya ushaka, ugura ka video ka ushaka, ibisigaye futi. Ufuti kiza cyo kuri YouTube nuko nibyo wafuze uragenda ukongera ukabironka. Rero ibi kose nukuguruza ikirere ciza ku buzima bw'umuntu. Nk'ibi nukuguruza ikirere ciza mu buzima bw'abakristo muri restaurant komera Kristo ni muzima. Kuko icyaciye mu telefone yawe ni nkakujya kwibiterasoni byaciye bishobora kukubuza amahoro, utazike kubuje amahoro bikanaguteza n'impanuka. Niyo mpamvu hari imihoro imwe mukwiye kuza mu rugara. Aha rero ni kuguruza ikirere ciza ku buzima bwawe, kumenya ukuri. Genda rero wumva ko wabaswe n'icyaha. Ufise ikintu n'indasago warazihereze, uravuga impamvu waraziguciye ko cyane nta nibyo uzi wakoze baraziguciye. Umugabo wumva umenga mukiri kumwe. No, shitani se kuguhenda, Imana yarakubabariye.
niwezwe mu maraso ya Kristo. Ahubwo cyo ugenda ubwire ikirenge mu cya Yesu Kristo, iminsi yose urondere kuri ntaza data, kuba itego rya data. Kristo yari Imana muga mu gukora ikintu yabanza kubwira data, genda ntugejyanye Imana kimwe muri 10, ugende ujye mugisha abakwatura ko watanze kimwe muri 10, uzogukura ko cage ico ciyarika cage wasambana cage wabikora ucirukane burundu. Niko kamaro ko kwatura umugisha ukawiyaturira wenyene utingiragarije mukamubutabazi. Urumva iki kimwe muri 10 kwiranga ntabare ankure ko ibintu umukozi Imana wakaza tishingiye ku jambo ry'Imana ngashingira no kuco watuye wowe nyene. Ndasabye ngo Imana igire, Imana igacikomeza ijambo rivuye mu kanwa k'umusabyi wayo. Wabyumvise? Ubwo n'ubundi buryo bwiza bwo kuguruza ikirere ciza ku buzima bwanyu. Reka rero tuze muri Bibiliya gatoyi turabe ingene Imana nayo ishobora gutanga itegeko ryo kugurura ikirere ciza umukristo yisobanukiwe. Nabwo nashaka kubarambira mu mwanya ndasozera. Muri Yeremiya 16 haravuga ngo uhindukira rya bene Isirayeli. Guhindukira murumva icari cyo. Ubundi iri jambo guhindukira ntiweze ngo iri ahantu henshi. Nawe mwumva umenga ni jambo muri rusange. Ntabwo iri ahantu henshi. Kuko riza mu buryo bubiri. Hariho riza mu mibereho y'umuntu n'ubundi niriza ku Mana ku mubereho w'Imana n'umuntu. Reka nze ku mubereho w'Imana n'umuntu. Mu gitabo cy'Amateka bavuga ngo nimuhindukire. Igihe mumaze kuri umusozi kirahagije. Nawe rero igihe umaze mu bisuzuguro kirahagije. Igihe umaze mu mibabaro, igihe umaze mu gacinyizo, igihe umaze mu byankiro kirahagije, igihe umaze mu bukene mu kavuyo kirahagije. Kandi mu bikorwa by'abatumwa 3 Petero aravuga ngo nimuhinduke mubone kugirane guhura n'imisi yanyu yo guhembuka. Igihe nawe cyo guhembuka kiraje ku buzima bwawe. Wamushinga nawe wabupfasoni cece n'abapfasoni turi ku munsi wa kabiri kandi wifashishe igihe cyo guhinduka kwanyu kirageze. Murazi ko inyigisho no musi nayitanze ejo haheze nayitanze saa 9. No musi siniganja kwitanga saa 9. Sasa ashobora kubagira indoto. Ariko sasa ashobora kutabagira indoto. Yego. Ashobora kuba ikiganiro cy'umutumire. Ariko ntacyo nanje nabemere ko kuwa 5 kuwa 6 no kuwa Mungu nzokwamana indoto atakindi kintu. Indoto cyangwa inyigisho zo kubohoka ku makara ndemyuka ariko ibyo muramaze kubimenyera. Naye ndabishimira Imana kwe. Ndabishimira Imana gose muramaze kubimenyera amaze yo gusenga gukora ikorwa by'urukundo kutajyajyanye Imana kimwe muri 10 birirukana igisokuru kibika ubuzima bwanyu. Jyamigisha babatura ko muze muyicakira yose mureke kuyibanira tinde byakiriye gose nibimbeko nabikoreye. Utusomugisha bisho na ukoreye wakire Imana ibikunda gute. Rero guhinduka ihindukira rya bene Isirayeli ni twebwe twagenewe kugira amazina meza abatumwa ba Yesu Kristo. Ibyariho by'Imana. Abami n'abatambi. Ngo rica gituma ni Yeremiya 16 nababwiye umurongo wa 14. Ngo rica gituma umukama Imana avuze ati agiye kuza iminsi aho batazoba bakivuga bati ni umukama muzima we yaduganye bene Isirayeli abavana mu gihugu cya Misiri. Ngo bazosigara bavuga bati ni umukama muzima we yaduganye bene Isirayeli abavana mu gihugu cyo mu buraruko no mu bihugu byose yari yarabashwiriragirije. Kuvuga ubu birimbitse. Nubuti ni Imana y'ukuntabara ni Imana y'ukumbohora ni Imana y'ukunteturura ni Imana y'ukuma agahimbara. Nukuvuga uwamenga nacyo bahinduye bagihinduye. Ubu birimbitse nukuvuga iki? Hari ubuja twari twarabayemo kwera ibyaha bya basogokuru Imana irabyemera turatabagara turagenda turagoka. None rero ngo Imana igiye kwitwa Imana yacu idukureyo muri ibyo bihugu muri amahanga yari yaradushonzagirijemo hamwe hari imibabaro arimo gukomanyisha zamenye. Ngo nzobagarukana mu gihugu cyabo kimwe n'abasekuru babo. Nukuvuga nta kintu kiryoshe nk'iyo wagutaye ari waje kugutora. Bibiliya iravuga muri za 54 ngo ntuzokongera kwibuka imyaka watewe n'ibitetego. Ibitetego watewe no gupfaka. Nta kintu kiryoshe nko kubona umugabo yataye umugore akaronka umugore bari waje kumwicurira. Imana yavuga ngo mbese ari wote umugore wo mu buto bwiwe.
n'Imana rero avuze ati nigera nagutabaguye kugira ndagucyore nka burya bacyore ifeza mugaje sinakoresheje amarushwa nakoresheje icankiro nkoresha ikirere kibi ku buzima bwawe ukarondera ntiweregwe ugakunda ntukundwe ugashaka ntushakwe ngwengiye kurungika isinzi ry'abarobyi bafatisha urusenga avuga ngo nani itarimo vuga reka kumfuhira ega ari wabaje ngo mbuwe muhamagaro wawe witwa ngwiki ubwo se umuhamagaro wo kwiyumvamo nawe urakomeye cyane namwe mwiyumvamo iki mba niyumvamo kuvuga ijambo ry'Imana musabe muzoronka niko Yesu atubwira abigishwa ni bake abakozi ni bake ibyimburwa ni byinshi musabe nyene umurima arungika abakozi mu murima wiwe ngo niriyazwe n'umukama hanyuma naho nzorungika isinzi ry'abahigi bazobatuze bave ku mitumba yose ku misozi yose no mu masenga y'ibitandara by'amabuye namashinze ijisho imigenzo yabo yose burumva rufate ko Imana yamishinze ijisho imigenzo yacu byoroha kwidutabara mu makuba y'ubwoko bwose kandi izoturungikira abantu bo mu bwoko bubiri bamwe baraza bakatuzana amasezerano y'umukama abandi bakatwigisha ngo tuve mu byaha tuve mu misozi ngo namashinze ijisho imigenzo yabo yose ntihishijeho amaso yanje atabona icyaha cyabo ntigihishijeho amaso yanje atabona ubwa mbere nzohana incuro kabiri icyaha cyabo n'igicumuro cyabo kuko bahumanishije igihugu canje imibyimba y'amashano yabo asesema kuko bujuje icibare canje ubuyobe bwawe kubabarirwa mu buryo rusange mu buryo bwuzuye arani handi uvuga uti Imana n'urutare rwanje Imana n'uruhome rwanje Imana n'uruhome runkingira Imana n'inkingi yanje Imana n'inkinzo yanje Imana n'umutananirwa wanje Imana n'umweranda wanje ko biravuga ngo mukama niwe bukomezi bwanje ubuhungiro bwanje butamenwa wowe mahungiro yanje mu gihe cy'amaganya azoza kugana aturutse ku mpera z'isi avuga ati basokuru bacu batoranye ikinyoma ibintu bitagira mvura ataco bimaze mbega umuntu arashobora kwihingurira Imana noneho nta n'Imana ziba zirimo none rero ngiye kubigisha ubuho rero ngiye kubamenyesha ikiganza canje n'ububasha bwanje bazoheza bamenye ko izina ryanje ari umukama ikirere nico kuguruza ikirere gishasha ku buzima bwacu aho Imana nyene ubwayo ifukura imisozi yari dufukereye ikatwimenyesha ikatumenyesha ikiganza cyayo iyi ni ingingo y'Imana yo kugurura ikirere ciza ku buzima bwacu iyi ni ingingo y'Imana yo kugurura ikirere cy'ubudahangarwa ku buzima bwacu iyi ni ingingo y'Imana yo kunezereza imitima yacu Imana yanyu n'amahoro ibaha umugisha ibahuze n'ingingo yayo yo kubugura ko ikirere ciza batandukanye n'ikirere kibi umwasi atahezira yoye umwasi arya imvombo Imana yanyu n'amahoro twishimire tunezereze turinde kubabara kandi twagurire imbere mu izina rya Yesu Kristo amen turagushimiye cyane mukama kubw'inyigisho duhaye kuguruza ikirere ciza ku buzima bwacu cyane cyane ugashingira ku itegeko ryawe tukumvire kuko nyene hari igihe ubihitamo ukatubwira icyo ugiye kudukorera kugira ngo wugurure ikirere ciza ikirere cy'ibyishimo n'ibyiringiro ku buzima bwacu turabigushimiye cyane amaraso ya Kristo nadutwikire twese tugiye kwitega ijambo ryawe tugiye kwitega ububasha bwawe twemerere utwumvishe n'umwuka wawe mweranda ko twababariwe ibyaha byacu byose twireze twihanye kandi utwemerere utwumvishe ko ijambo ryawe ari ryo rizima ari ryo ritugira abazima ari ryo rikomeye uheze uduhuze n'ububasha bwaryo twebwe abasabyi bawe uturinde kubabara utwagura imbibe utigeze kure duhe igikundiro dukure ko icankino duhe umugisha n'umugwiza uturinde gukehanirwa
mu izina rya Yesu Kristo twebwe ubwoko bw'Imana duhabwa umunezero udahera. Amen, amen, aleluya. Imana mwe n'amahoro iduhe umugisha, Imana mwe n'amahoro tunezeze, Imana mwe n'amahoro iturinde kubabara kandi twabura mu izina rya Yesu Kristo. Kuna nakubwire mukama, kuna nakubwire mukama, kuna nakubwire mukama, oh ndagukunda cyane, ndagukunda cyane, esinoro kunda nkubwire mukama, reka ndabivuge cyane rwose, ngukunda cyane mukama, ora mwami wanjye, ko ngukunda cyane rwose,